nizeye ko mumeze neza mwese muri amahoro. Amen. Amen. Reka tudatevye nsabe banzanira indobo zanje, sigaye nitwaza indobo mu kuvuga ubutumwa bwinshi. Reka nsabe Jean Pierre anzanira indobo. Ndashaka kumera nk'ubandanyiriza aho nagejeje la fois passée ndiko ndigisha. Kubatari ngaha twarize ku mushaha, siko? Twasomye ijambo rivuga ngo Petero avuga ngo ndakwifuriza gutera imbere, kuroranirwa, kugubwa neza mu vyawe vyose, nk'uko l'état de ton âme prospère, nk'uko umushaha wawe ukomeza kuroranirwa no gutera imbere. Amina. Twarize ko umushaha ari ikintu gikomeye cyane gose, kandi twarize yuko nimba turi sanse, kuko iryo jambo rivuga ngo utera imbere uroranirwe muri vyose, nk'uko umushaha wawe utera imbere kandi kugire n'amagara meza, nk'uko uwo mushaha wawe ukomeza gutera imbere. Amen. Rero murumva ko uno musi nazanye indobo nziza, Imana ishimwe. Ni bassin, okay, bama nkosora ko hariho difference. Akoze cyane Jean Pierre. So sinzi ko n'abari inyuma bahabona, barazibona ziteretse hasi. Ni bon. Canke reka nta basore batatu bomfasha kugira uno musi sindabatevya ndabibemereye. Bomfasha kuziterura. Abantu batatu bakerebutse wo kwitanga. Merci beaucoup. Sizoshaka kwigisha ko gose uno musi, ariko ni kugira si jamais ho bari umuntu ataje la fois passée ngire siko. Rero twarize abari ngaha ico gihe yuko uyu ibimona n'umushaha wawe, siko? Twiga yuko muri uwo mushaha harimwo ubwenge, siko? Hakabamwo ibigumbagumba, intellect, amasentima yawe n'ama emotion, ibigumbagumba n'ibishobisho, hakabamwo na volonté, siko? Hama twarize yuko kera Adamu na Eva bari bahindukiye, bashobora guhindukira, nukuvuga ngo isoko ryabo ryamye ari Imana, ivyo bavoma byose babivoma ku Mana, icaha kitaraza mu isi, siko? Rero Adamu na Eva nukuvuga ngo mu bwenge bwabo harimwo ubwenge bw'Imana, kandi no mu masantima bari bafise amasantima ava ku Mana, nukuvuga ngo amasantima meza, n'ubugombe bwabo bwari buhuje n'ubugombe bw'Imana kuko babuvoma ku Mana. Amina. Ariko tubona yuko Satani yakoze ikintu cyo kuba proposa ikindi kintu, ababwira ngo bareke gucomeka kuri irya Mana, siko? Bareke gucomeka kuri irya soko ryabo, ariko abaproposa gucomeka ku isoko ry'ibiboneka ry'ibifatika byo ngaha mwisi. Kandi anababwira ngo nibabikora bazoronka ubwenge burenze ubwo bafise, bazomenya ikibi n'iciza, bazomera nk'Imana. Adamu na Eva barahindukira, bareka gucomeka kuri irya soko, batangura kuvoma ku isoko ry'ibifatika ry'ibiboneka, bibaza ngo niho batera imbere kurusha. Ariko tubona ko ariho umuntu yakoze ico no kwita chute, niho umuntu yakorotse ava mu bumana yarabayemwo, atangura kuba umuntu. Amina. Reka nsabe Fiston dusomere, naye namusavye ava dusomera uhere muri Genèse igice ca 3 umurongo wa mbere gushaka umurongo wa 11. Non, gushaka gushaka umurongo wa 12, siko? Ariko atarasoma ndashaka kubabwira titre ya message y'uno munsi, nukuvuga ngo ibanga ryo kumurikirwa canke ryo kugurugwa amaso n'Uhoraho. Amina. Dushaka kwiga kwibanga ryo kumurikirwa canke ryo kugurugwa amaso n'Uhoraho. Amina. Imbere ko badusomera hari utuntu ushaka gupreciza duto naye navuze. Igituma ijambo ry'Imana rikubwira ngo uroranirwe utera imbere muri vyose nk'uko umushaha wawe utera imbere, igituma ijambo ry'Imana ritakwemerera gutera imbere uyu mushaha ugasigara inyuma, hariho impamvu zumvikana. Iya mbere nuko uko wotera imbere uko ariko kose, ivyo woronka ivyo ari vyo vyose, ivyo woshikako ivyo ari vyo vyose, uwo mushaha wawe ukigwaye ntuzopfa uronse umunezero, ntuzopfa ubaye heureux mu buzima. Ikibazo dukunda kugira nuko mu ngwara dufise ngaha mu mushaha wacu, kuko aha harimo ibikomere vyacu, harimo ibintu vyadushikiye bibi, harimo n'amasantima mabi dutunze tutazi igituma tuyafise, kumbure akomoka ku bavyeyi bacu ku bikomere vyabo, harimo ibintu vyinshi cyane.
rero kenshi muri ubu bugwayi dufise ngaha twama twibaza ngo dukeneye ibintu materiel kugira tumererwe neza, ariko naho woronka ibintu byose wifuza ntushobora kumererwa neza utabanze kuba restauré mu mushaha wawe. Ako karorero turakazi kuri Salomo ni nkuko novuga ngo Imana yamuhaye possibilité zose, imuha ubutunzi, imuha ubushobozi, imuha icubahiro, ashobora kwiyofra ikintu cyose ashaka, kwihereza ikintu cyose ashaka kugira ngo yinezereze. Ariko Salomo wenyene arivugira mu nyuma ngo narihaye umutima wose ushaka, narihaye ikintu cyose, ariko ngo vyose nasanze ari ubusa. Kubera iki? Kuko ibyo yihaye byose n'ivyo hanze, kandi ibyo hanze nta na kimwe gishobora kuza gukiza uyu mushaha wawe. Amina, amina. Twirirwa twabibonye no ngaha mwishengero, umva umujene ashaka kujiburaya, ariko yakubwira ngo nojiburaya jewe nta ukumva nta kindi, ariko nshaka kukubwira ngo iyo bashitsi iburaya muvugana amasaha abiri ku telefoni ugerageza kumuhumuriza no kumutera intege, ukabona umenga babaye kurusha igihe yari Burundi, ukavuga uti none hari uwo twavuganye ndamubwira nti kameme ntugise ikibazo, uno munsi wambwiye ko frigo yuzuye urafungura, none si ko wambariye ca gihe, none ubu si sawa, ariko ugasanga nta na kimwe. Ushobora kuba ubuze ikibondo uri ngaho umaze imyaka myinshi, ukumva umenga ikibazo cawe ni kibondo, woronka ikibondo, ariko ushaka kubwira hari umwene data twasengana yari amaze imyaka 10 ataronka mu bebe, bakoregoze uko bashoka baraja hanze kwivuza biranka, hama atashe Imana imukoreye igitangaza, umupasiteri wacu aramubwira ngo uburo kuvuye hanze vyose vyanse, ngo ni gihe c'Imana cyo gukorera igitangaza. Araza Imana imukoreye igitangaza, aronka umwana. Rero ndibuka umuntu yagiye ashusha amubwiye ngo ngumva gute nk'ubu nguravye umwana wawe ukarako usigaye nawe ufise umwana. Camwishura ngo rega nibisanzwe, ngabo twagiriye mariage bobo ngo abana babo bageze muri secondaire, ngo ariko rabaje ngo aracari. Ariko ndashaka ngo ntimwimyoze, niko tumeze. Niko tumeze. Aha wosanga hari ibintu wakaniye kuva kera no musi ufise, ariko nta nivyo ubona ko bifise. Siko? Ariko utabifise, rero bisigura yuko dukeneye ko umushahukira, uyu mushani uri kura duteza ingorane tukibaza ngo dukeneye ibintu, ariko dukeneye ko umushahukira. Kuko ndashaka kugira ngo hari ababuzi ivyo ubuze, ariko imishaha yabo yakize, bameze neza ko baratamba badafise ivyo nawe udafise, ariko bariko baratamba kuko bameze neza mu mushaha. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hama ikigira kabiri, Imana irashaka ko dukira umushaha, kuko iyo tudakiza umushaha ni nkuko novuga tuba tuko twagura ubwami bwa Satani. Kuko ibi bikomere byose dutunze muri twebwe tubivana kuri twebwe tubigaburira uruvyaro rwacu. Uruvyaro rwacu bikaza bigwiriye nawe akazobiha uruvyaro rwacu. Nuvuga ngo twebwe tuba turiko turagwiza ikibi mwisi. Ariko iyi mishaha yacu ikize imeze neza, muzohura n'umuvyeyi yakize mu mushaha ameze neza, akunda Yesu, yama yatambiye Yesu, uwo muri akabona umengo arakenye, abuzime ko ndayifitiye amahoro n'umunezero, uzosanga uruvyaro rwiwe ruba uruvyaro equilibre rukomeye, rukuze kuki bagaburiwe ivyamwa vyampwemu yera yakuye ku Mana. Amina. Amina. Akandi kantu nashaka gusurinya nakahe, nagira mvuge nti vyose bihera mu bwenge. Siko? Adamu na Eva bavoma ku bwenge bw'Imana. Ubwenge bwawe buradetermina ivyimviro vyawe, n'est-ce pas? Iyo ufise ubwenge bw'umwana ugira ivyimviro vy'umwana, siko? Ufise ubwenge bw'umuntu akuze ugira ivyimviro vy'umuntu akuze, siko? Kandi iyo mu bwenge bigenze nabo ugasara ugira ivyimviro vy'umusazi, siko? Niyo ugize ubwenge wacitse ikijuju ugira ivyimviro vy'ubujuju, niyo ugize ubwenge ugira ivyimviro vy'ubwenge, n'est-ce pas? Rero ivyimviro vyawe biradetermina n'ubwenge ufise, n'est-ce pas? Rero uyu muntu acometse ku Mana, mu migani ijambo ry'Imana itubwira ngo Imana ni bwenge, siko? Agira ubwenge bw'Imana. Iyo afise ubwenge bw'Imana rero agira ivyimviro vyiza biva ku Mana. Amina. Hama ndashaka ngo ivyimviro vyiza biva ku Mana nivyo bidetermina n'amasantima. Ntushobora kugira ivyimviro vyiza ngo ugire amasantima mabi. Iyo ufise ivyimviro vyiza ugira amasantima meza. Harakantu gahora kantwenza abantu benshi bamaze kumira ko bamaze kubigira. Ntibyagushikira ukimvira wapfuye muri anterema yawe. Hari abantu benshi bamaze kumira ko bamaze kubashikira akimvira yapfuye akora muhamba, akimvira ingaye vyo bibabaje, ugasanga nukurira yaritse kandi atapfuye. Rero iyo wiko wimvira nabi ugira amasantima n'ama emotion mabi, n'est-ce pas? Hamya amasantima n'ama emotion bimeze nabi, ubugombe buba bubi kuko ugira ubugombe bujanye n'aya masantima ufise, n'est-ce pas? Rero naho nashaka gupreciser ndababwire ngo
turakeneye ugukira guhera mu bwenge bwacu, turakeneye gukira guhera mu vyimviro vyacu. Ni naco gituma na Paulo avuga ngo tube renouvelé muri intelligence yacu, n'est-ce pas? Ugukira rero kwacu guhera ngaha, n'est-ce pas? Okay, kaza ifisa dusomereho muri Genèse igice ca 3, murashaka kuzisiga ngaha ni bon. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose vyo mw'ishamba, Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni vy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe co muri rino tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo ni ivy'Imana yatubujije ngo ntitubigiyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana. Gasubiremo ako kantu. Inzoka yishura? Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Amaso yabo bomi arihweza, bamenya yuko bagenda menya badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo, ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati, uri hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri cya giti nakubujije kujyako? Uwo muntu aramwishura ati, umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cya giti ndarya. Haleluya. Ero iki gicapo ndakunda kugikoresha cyane gose kuko kitwereka ibintu biva. Turakeneye kumenya inkomoko y'ibintu biva, n'est-ce pas? Rero uno munsi ndashaka ko insista kuri iki kintu ca Adamu na Eva. Ikintu ushaka ko insista ko niki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bahejeje kujya ivyo vyamwa, bahejeje kugico camwa, nagenda bigire salade offre. Urumva? Bahejeje kugico camwa, ijambo ry'Imana ritubwira ngo amaso yabo aruguruka, siko ngo bamenya ko bambaye ubusa. N'est-ce pas? Mugaje ndashaka kubabaza akabazo gakurikira. None batarajya icamwa, ayo maso yabo yari yugaye, bari impumyi, ntibabona, siko? Kwijambo ry'Imana ritubwira ngo ayo maso yabo aruguruka, bamenya ko bambaye ubusa. Ikibazo jewe fise navuga nti none amaso yabo ataruguruka canke kumbure bari bambaye bahejeje kugicamwa impuzu zisha zirakoroka? Siko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo bahejeje kukijya ngo amaso yabo aruguruka babona ko bambaye ubusa, n'est-ce pas? Rero nkacangira ikibazo nti none kwijambo ry'Imana ritubwira ngo Adamu igihe yari asinziriye Imana igakura akagufa mu mara yiwe akamuremera Eva, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo akanuye abona Eva amera nk'uwihaye akaruru, aravuga ngo akanakara ko mu mara yanje, n'est-ce pas? Rero bisigura ko Adamu yarabona, siko? Mu bisanzwe barabona kuko n'Imana ikaravuga ngo muzojya ku vyamwa byose kiretse iki, ifare ko bababona kugira bamenye ico batagica arico. Muravyumva? Mugabo gaca wibaza none ko bari basanzwe babona ivyo nibiki? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo barabibona ngo amaso yabo acaruguruka. Uravyumva? Yugurutse batangura kubona iki? Batangura kubona iki? Ama probleme. Imbere yo ngaho ntibari basanzwe bambaye. Kandi nasigaye ndibaza ikibazo nti mbega kweki babonye batambaye bakagira isoni, siko? Bakiruka kwinyegeza. Ca ndibaza none hari impuzu bari bwigere babona? Canke ndibaza nti none ibikoko byose bari babanye baganje hari na kimwe cari cambaye? None bavutse batambaye ni kubera iki ico gihe babonye ariko hagatangura kuza novuga ngo
mu bigumbagumba vyabo hatangura kuzamwo imicafu. C'est-à-dire que batanguye kwiraba uko bameze babona ntibibereye. N'est-ce pas? Batanguye kwiraba uko bameze babona ntibiryoshe si vyiza. Batangura kugira muri ibi bigumbagumba vyabo amasentima y'isoni. Siko? Amasentima novuga ngo yo kwiyagiriza. Batangura kugira amasentima y'ukugira ubwoba no gutinya Imana. Murabizi ubibandanyije niho haje n'amasentima y'amacakubiri kuko kare barumva ko bari kubwe bari sude ariko guhera ico gihe batangura kwagirizanya ni wa mugore wampaye ni ya nzoka wagira nukuvuga ngo nikosa ry'umugore nikosa ry'inzoka nikosa rya wewe Mana wabiremye ivyo vyose. Muravyumva? Ariko ndashaka ndababwire ngo ivyo bintu ni ibintu vyadutse bitahoraho. Nta masentima mabi bahorana. Siko? Nta ma emotion mabi babohorana. Nta kwiyagiriza bahorana. Siko? Nta kubona ko badakwiriye. Nukuvuga ngo iyo ubonye uri gusa ukagira isoni mu ncamake nukuvuga ngo ubuhejeje kumva yuko udakwije. N'est-ce pas? Ntukwije urakeneye impuzu uri muri manque uri muri besoin y'impuzu. Nukuvuga ngo bakorokeye muri ivyo bintu batahoramo. N'est-ce pas? Ariko ndashaka kukubwira ngo kugira bakorokere muri ayo masentima mabi byahereye mu bwenge bupfuye ari bw'ijambo ry'Imana yita ubwenge bw'isi bwita ubupfu. Muravyumva? Kubera kera bagicometse ku Mana ivyabo vyose babivoma ku Mana, iyi Mana niyo kuri, iyi Mana niyo bwenge bwabo, iyi Mana niyo soko bakura ko vyose, barayemera, barayizigiye kandi baremera n'ivyibabwira. N'est-ce pas? Ariko rero haje ubundi bwami, haje uwundi mugabo. Siko? Kandi ngenda kubwire ngo ujya mugabo ivyo ashaka nivyo yexija, ariko yexija nka bijya Imana yexija. Kuko Imana vyasaba ko bayumviriza bakumva ici babwiye bakakimeditako hama bakagishira mu ngiro. N'est-ce pas? Ariko noneho barahinduye conversation batanguye kuyigira nande na Satani. Satani ikintu cambere ababwiye ni ikihe? Ngo yarabahenze ngo ntimuzopfa mukiriye, ngo ahubwo muzoba bahatari kurusha, muzomera nk'Imana kurusha. C'est-à-dire ko nahora ncometse kuri iri soko kandi ndari konta ko kari ryo ringirira vyose, ariko noneho uyareka proposa ngo rega nturi oblige kugumucometse ku Mana, erega nturi oblige kugumuri connecte ku Mana, erega urashobora gucomora, urashobora kureka kwicomeka ku Imana ugacomeka mu bwenge busanzwe ngaha ku isi ukaraba ibintu nawe ukicira inzira nawe ukavansa nawe ukagishika ku kintu kandi uzoshaka kuvya hatari kurusha uguma wishinga gucomeka ku Mana igenda ikubwira kamwe kamwe ubu uya uzoza uvyirabire witorera ivyo ushaka hama ubigenza uko ushaka ucika Imana nawe. Nukuvuga ngo hagati y'Imana na Satani ni kuvuga ngo c'est la parole de Dieu contre la parole du diable. Siko? Nukuvuga ngo umwe yababwiye ngo muremwe neza nabarembye nk'Imana ndabafitiye imigambi myiza ibintu nivyiza ko bigenda neza, uwundi nawe babwiye ngo arabahenda bimeze nabi ingo muvyimenyere. Nukuvuga ngo hagati y'abo bantu babiri umuntu yateza guhitamwo ati reka nkomeze kwizera Imana canke reka ncomore nanje ncomeke ku isi nkuko Satana amupropojeje niryohere. N'est-ce pas? Rero Eva muri yo meditation yiwe icamwe yarasanzwe ahora kibona, ariko cette fois yatanguye kukiraba ngo bona ni ciza, ngo abona ngo kirabereye ijisho, ngo abona ngo kiraryoshe kurya kandi ngo abona ngo kirabereye kuribwa kugira kikuzanira ubwo bwenge. Aracomora acomeka ngaha, acometse ngaha hakuduga nkuko yavyibaza arakoroka. Hama ikintu gitangaje ijambo ry'Imana rivuga ngo ahejeje kukirya aca yuguruka amaso. None kuguruka amaso mu sanzwe si ikintu ciza bene data. Ariko ngenda kubwire ngo urashobora kuguruka amaso ku bibi, siko? Ariko ni wiconnecta ku Mana, Imana izokugura amaso ku vyiza. Amina. 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 Urashobora kuguruka amaso ku bibi ariko ni wiconnecta ku Mana, Imana izokugura amaso ku vyiza. Amen. Turafise uburerero bwinshi bujanye no kuguruka amaso. Rero mumva ingene ibintu bimeze bene data. C'est-à-dire ngo nari mu bwami bw'Imana igihe nari ncometse ku Mana, mvoma ku Mana, ndonka ubwenge bw'Imana n'amasentima y'Imana, hama nkaganza isi nkoresheje ibi. Ariko nacomoye ngiye gucomeka ku wundi mwami. Ujya mwami ncometseko reka nabwire
imana ikoresha kunkomunika ukuri kwayo ubwenge bwayo irabinkomunika mu mutima wanje hama nkagenda kuganza nk'uko yabishatse nkoresheje ubwenge bwayo n'ukuri kwayo. Hama satani na wene akoresha ibiboneka ibifatika akakubwira ngo koresha uwo mutwe wawe ubiharure urabe, ariko satani araguhenda kuko uwo mutwe wawe ni muto cyane gose ugereranije n'ubwenge bwo mu mpwemu buva ku Mana. Kandi satani araguhenda ko mu vya guharurira aguharurira mu biboneka gusa no mu bifatika, akareka guharura ibidafatika, kandi bidafatika nivyo binini nivyo birusha inkomezi bifatika, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo nibi vyose bifatika vyashizweho n'Imana, itafatika itaboneka. N'est-ce pas? Barabikora amaso yuguruka, batangura kubona amaproblème, baje kubona izo ngorane bagaya amasantima mabi n'ama emotion mabi, ibintu bigenda nabi. Siko? Ugerageje kuraba reka sinshaka kuhasoma kuko ari harehare, ariko reka ndahasome ndabere kundi umuntu yugurutsa amaso. Siko? Fisto hadusomere igitabo ca kabiri c'abami gice ca 6 murongo wa 13 gushaka ku murongo wa 17. Siko? Ndabereke uyundi muntu yugurutsa amaso mu bundi buryo, n'est-ce pas? Arababarira uwo n'umwami arababarira ati nimugende muhwebutse aho yobari nume abo kumufata. Baramubarira bati ari Dotani. Nuko aca arungika amafarasi n'imikogote n'ingabo nyinshi, bagenda mu ijoro bashitse baziguza ico gisagara hirya no hino. Maze umusuku w'uwo muntu w'Imana avyutse kare mu gatondo abona ingabo ziri kumwe n'amafarasi n'imikogote bajiguje ico gisagara. Uwo musuku abarira shebuja ati biracise databuja, none tugire dute? Aramwishura ati ntaco utinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Maze Elisa arasenga ati Uhoraho ndakwinginze muhumura amaso arabe. Nuko Uhoraho humura amaso y'uwo musore, araraba abona umusozi wuzuye ko amafarasi n'imikogote vy'umuriro bikikije Elisa. Haleluya. Iyi nkuru nayo murayumva ya Elisa. Elisa no kuvuga ngo muri iyi nkuru buguruka amaso mu bundi buryo. Siko? Iyi ni inkuru ya Elisa. Elisa no kuvuga ngo bariko baramurondera ngo bamwice. Siko? Hama umwami yashaka kumwicisha arabaririza, abaririje baramubwira ahari. Hama arungika abasoda bagenda mwijoro. Siko? Barakikuza aho hantu kugira ngo bamufate très tôt le matin bamwice. Umukozi wiwe avyutse, niyaza ko ashobora kuba yaragiye muri toilette, avyutse agiye azabonye ahantu baba harakikujwe huzuye abasoda impande zose n'amafarasi n'amashari yabo, asanga baruzuye baje kubica. Shaka kubabwira ngo uwo mukozi naho dukunda kumuvuga si kigaba kandi si kijuju. Siko? N'umuntu akunda son maître. Siko? Abibonye umutima urashiduka agenda yiruka aje abwira Elisa ati Elisa karabaye niki, bamenya huri baje muri iri joro bagukikuje impande zose nta hantu na hamuza guca. Uravyumva? Ariko Elisa aramubwira ati oya humura ntugira ubwoba, kuko naho bariya wababonye abutabona bari ku ruhande rwacu ni benshi kurusha bajya kandi barakomeye kurusha bariya. Hama Elisa acara musengera, amusengeye ngo amusabira ku Mana ngo Mana mwugurura amaso kugira ngo abone abari ku ruhande rwacu areke kugira ubwoba. Hama ngo Imana iramwugurura amaso, imwuguruye amaso ngo abona ingabo, siko, z'abamarayika ziri ku mafarasi n'ibiki zije kugwana mu ruhande rwabo. Nuvuga ngo a partir y'ico gihe ubwoba burahera. Siko? Ararinda ngira yiguja no hanze kubaraba abandi akabazomera ati ingo mutere murabe. N'est-ce pas? Aho gabene data ndashaka kuvuga iki kintu kimwe. None mwumvise Elisa yasenze ngo Mana ngo ndagusavye urungi ikigabo z'abamarayika ziza kuduproteja. Sico yasengeye. Elisa yasengeye uyu muntu ngo amaso yiwe yuguruke kugira ngo amenye abari ku ruhande rwiwe nabo areke kubona bajya atari ku ruhande rwiwe gusa. N'est-ce pas? Rero naha hantu hakomeye shaka tuganira, kuko nshaka kubabwira ngo kera tutarakora icaha, kera Adamu na Eva batarakora icaha, amaso yacu yarahumirije ku bitari bizima, amaso yacu yarahumirije ku bitari vyiza, amaso yacu yabona ubugombe bw'Imana, yabona ubwiza bw'Imana, yabona ingene Imana yamuremeye umugore mwiza, yabona ingene Imana yagiremye isi nziza, yabona ingene ivy'Imana yakoze vyose ari vyiza.
ariko igihe satani yaza kudupropoza ngo ducomore ku mana ducomeke kuri we, yakoze igikorwa cyo kutwugurura amaso yo kubona ibibazo. Ariko ndashaka kuvuga ngo n'ivyo bibazo ntivyari ibibazo, bicitse ibibazo ko twavyise ibibazo bivanye n'ukungene ubwenge bwacu bwahinduwe na satani. Hama turahinduka tugenda muri ca kibanza aho tutariko tukontempla ubwiza bw'Imana, aho tutariko turihweza ubwiza bw'Imana, ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo barakanura barihweza babona ubusa bwabo, kandi bahora bakanura bakihweza bakabona ubwiza bw'Imana n'ingene ivy'Imana yakoze vyose ari vyiza. Nukuvuga ngo baca baramanuka baja muri position yo kwihweza bakabona ubusa bwabo. Nico gituma ico gihe ca Elisa ari mu mpwemu acometse ku Mana, utari mu mpwemu muri ico gihe yabonye abamuteye, kandi kubona abaguteye birateye ubwoba, siko biragushira muri ya masantima mabi navuga, n'est-ce pas? Uravyumva? Yabonye abamuteye agira ubwoba, kumbura ashaka kwiruka canke gufata nawe ne sinzi ko ari inkoho ngo arasane, uravyumva? Ariko Elisa acamusengera ati ikibazo ufise sabo baguteye, ikibazo ufise si bajya abantu badukikuje, ikibazo ufise nukuri kubona ibibazo gusa atari kurabona inyishu Imana yamaze gushiraho ku bwawe. Aca musengera ngo Imana imwugurure amaso, siko? Kandi ngandabwiye ikintu kega bene data, Imana imwugurure amaso acagira iki? Aca aramenya, n'est-ce pas? Aramenya mu bwenge bwiwe, nukuvuga ngo arahishuriwe, aratahuye, aramenye yuko. Reka ndabwire, Elisa kimubwira ngo ntugire ubwoba, ngo bari ku ruhande yacu ngo ni benshi, ntibatubwira ko yaciye avuga ngo hariho n'ibonda ruhutse. Oya, Elisa ariko abivuga kuko we wabibona, ariko abibwira umuntu atavyabona. Rero uyu muntu atavyabona, naho bimubwira mu majambo bimwe twirirwa tubabwira, siko? Naho bimubwira mu majambo ibibazo vyo muhiri wabo yabibonye kurusha ayo majambo uri kuramubwira, siko? Rero ibikenewe niki? Nuko tubasengera Imana ikakugurura amaso ukabona bari ku ruhande kwawe uko bangana. Ni kuvuga ngo ikibazo sabo bantu baje kugutera, ariko ikibazo nukungene wobona. Ha? Chini bwa karimbo simbona, nzi simbona gusa bikurikirana vyonze. Urumva? Imana yaramwuguruye amaso, mu bwenge bwiwe aramenya ko afise abari ku ruhande rwiwe, n'est-ce pas? Ahejeje kumenya ko afise abari ku ruhande rwiwe, nukuvuga ngo muri we aratekana, agira security, araruhuka kuko yamenye bivanye nuko yuguruwe amaso akabona, n'est-ce pas? Rero gabene data, niki kintu ushaka kuvuga twatakaje mu gihe ca Adamu na Eva, kandi uyu munsi arico kiriko kiradukwegera ibibazo vyinshi. Amina, amina. Usomye muri Luka igice ca 24 umurongo wa 13, reka ndabereke abandi buguruye amaso, ndabereke ingene kugurwa amaso ni ikintu gikomeye, kugurwa amaso ni ikintu dukeneye, kuko ndashaka kukubwira ngo ndashobora kuba nicaye ngaha uyu munsi nifumbereje, merewe nabi, ndiko ndiganyira, mvuga amagorwa ngowe, mvuga ivyashitseko, mvuga ingene vyose bimeze, ariko ugasanga ivyo bintu vyose ndiko ndidogera, mfise ikibazo gusa yuko mfise amaso abona ibibazo, ariko nkeneye ko banyugurura amaso y'impwemu nkabona ivy'imigisha navyo ibiri ku ruhande rwanje uko bingana, kuko ninamara kubibona nzobimenya mu bwenge bwanje. Ndabimenye mu bwenge bwanje sinsura kwidodomba no kubabara no kurira, ndatamba nkashima kuko nziko ndi mu kibanza kizima, kuko nziko nahezagiwe, kuko nziko nahariwe, kuko nziko yampaye ibintu bizima. Amina. Ariko biransaba ko nuguruka ayo maso. Amina. Reka adusomera aho hantu Luka igice 24 13 à 32. 13-32. Uwo munsi nyene babiri muri bo bari mu nzira baja mu mihana ahitwa Emausi, ni kure y'i Yerusalemu nk'urugendo rwa stadio 60. Bavugana ibyabaye byose, bakivugana babazanya Yesu bwiwe arabegera ajana nabo, ariko amaso yabo atabwamwo uruhuni ngo ntibamumenye. Arababaza ati mbega ivyo mugenda murabazanya nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kileopa aramwishura ati
mbega ni wewe gusa watse indaro i Yerusalemu utazi ibyabayeyo muri iyi minsi? Arababaza ati nibiki? Baramwishura bati ni vya Yesu Munyanazareti, yari umuntu avugishwa n'Imana. Aha bariko babwira Yesu. Yari umuntu avugishwa n'Imana, akaba umunyabushobozi bwinshi mu vyo akora no mu vyo yavuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Nivyo kw'abaherezi bakuru n'abashinganaye bacu bamutanze ngo acigwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twari twishimiye yuko ari we azocungura Abisirayeli, kandi kigeretse ko uyu n'umunsi ugira gatatu uhereye aho ivyo vyabereye. Kandi n'abagore bo muri twebwe badutangaje, bazindutse baja kumva, babuze ikiziga ciwe, baraza batubarira yuko abamarayika biyeretse bavuga yuko ariho. Kandi na bamwe mu bari kumwe natwe bagiye kumva basanga ariko biri uko abo bagore batubariye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ivyo abavugishwa n'Imana bavuze vyose. Mbega Kristo ntiyari akwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu vyanditswe vyose ivyanditswe kuri we. Bashitse hafi y'umuhana, baja ko amera nk'ugomba kurengana, baramugobera bati gumana natwe kuko bugira bwire kandi umunsi ukuze cyane. Arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yabira umutsima, arawuhezagira, arawumanyagura, arawubaha. Uruhuni rubava ku maso, baramumenya, maze arakamangana, ntibaba bakimubona. Baravugana bati mbega imitima yacu yari kwirarugumba aho yari ko aravugana natwe mu nzira aduhishurira ivyanditswe. Haleluya. Aba nabo murabumva n'abantu bo mwisezerano rishasha, nukuvuga ngo bariko bagenda bidoga bavuga ingene bibabaje ivya Yesu, ingene bari bazi ko ari wazobakiza, ari wazobatabara, none rabi vyaraye bimushikiye bamwishe. Hama Yesu uwo nyene bariko barababara ko yarayapfuye, arabazako, arabegera, arababaza ngo muriko muvuga ibiki? Atari kubaza ngo muriko muvuga ibiki, bavuga ngo mbega wori ngaha utazi ivyaraye bishitse. Aravuga ngo numuzi witwa Yesu gashaba umwe yakora ibitangaza akatugirira neza, umwe yagira iki ngwe bamwishe. Mwazi izo nkuru tukunda kuzitanga. Gura mwibuka waho ne bamwishesha yapfuye. Ngira Yesu yashava ngo reka kubesha. Urumva? Baratangwa bavuga ingene bari bamwizeye kwivyiza, ngene bamuziga kwivyiza, bagenda baramura konta, none bamwishe. Ati rero hari abagore badutangaje ngo bagiye kuraba imva yiwe ngo baramubura. Ivyo byose ko bibwira Yesu. Yesu baraganya atanga ati none siko byari vyanditswe, siko bavugishwa abanyu bari bavuze ko azorinda kubabazwa, akarinda guca muri iyo nzira yose. Ariko gushikaho nta na kimwe barabona nta baratahura. Baragenda gushika muhiri wabo afashe umukate, aragabura ngo abahe, arawusengera, aho nyene niho ngo uruhuni rubava ku maso. Haleluya. Vuga ngo uruhuni rubava ku maso. Mbwira mugenzi wawe uti uruhuni rukuve ku maso mu izina rya Yesu. Kuko kabene data birababaje kubona abantu bicaye bariko baridoga, bariko bararira, bariko bavuga amagogwa yabo, bariko bavuga ukuntu ibintu bitagenda ngene bimeze nabi nibiki, kandi ico nyene bariko baridogera inyishu baricaranye, niyo nyene bariko barabwira ivyo bibazo vyose, ariko ntibabizi ko ari ya nyishu bicaranye. Nukuvuga ngo bisaba ko uruhuni rubava ku maso kugira ngo bashobore guhishurirwa, bamenye ko ya nyishu ariyo bari kumwe, hakwidodomba no kuba barabahimbagwe bashime batazire, hama bavyinjiremwo babivive, babije, bavyinjoyinge nkuko Imana yabageneye. Amina. Amina. Bene data, iki ni ikintu gikomeye cyane gose, kuko ndashaka kubabwira ngo iki kiratwishe twese. Iki kiratwishe twese. Nukuvuga ngo aha ayambwiye umuntu ngo haguruka utubwira amagogwa ugowe. Ya ararapura. Jewe. Ushima navutse nabi vyanje vyaherekera. Je guhera ndi muto deje baze yuko nari meze gutya na gutya, hama canka urukura aba nari nzi ngo bigiye kugenda gutya, nigihe vyogenda gutya bica bigenda ukuya, hama bitage ba. Okay. Ariko nkatwo babaza ngo mbarira amahigwe ufise utigirishije, kuko mu bakizwa baduforosheje kuza turabivuga, turiforsa kubivuga, mais au fond tuzayo tugowe, siko muravyumva? Bakubwiye ngo vuga amahigwe ufise, nta kintu amahigwe ibintu vuga uti kuri ibi bintu je narahiriwe vama ndumunyamugisha, iki kintu vama ico kintu kivuge twumve. Uzatanguye kurondeza ngo bo ngwigo nyene ngo sindapfa
ngo kandi ngo hari abandi baraye bapfuye rero byo byama bintwenze hano bavuze ngo n'ubuntu wagiriwe ngo we ntiwapfuye abandi baraye bapfuye none abapfuye wabarushije iki bamerewe nabi iyo bari usanga ari umerewe nabi kubarusha reka nabwiye ikintu rega bene data kera je nyokuru wanje yahora mbarira avyara papa yahora yicara akaturakonta akatubwira ngo sha amaze kubura abana benshi harimo na papa wanje akavuga ngo reka ngo ayo mboneye muri iyi si ariko ngo iyo ari kumbona kera sha ngo urazi ngo kera ngo ba papa wawe ngo bataha ngo bavuye i Buraya ngo bose ngo bakaza banzaniye abakazana ngo nari ndyohewe ngo banzaniye abakazana ngo gatangura kunzanira abuzukuru ngo nawe bakazana banje ngo baramfyinisha ngo umwe yaza kuntora n'umudugu no munsi uwundi akaza kuntora n'umudugu ejo umwe akazanzaniye igitengo uwo munsi ejo uwundi akanzanira imvutano ngo nanje ngo narishimaga baje ngo ngira nico gituma Imana yampanye ngo hajya ngo iyo nari guca ubwenge ngo nkaca nipfira kijya gihe bikimeze neza ngo ariko ngo raba ngo nararindiriye kugira ngo nicare umwe wese agenda aramvako ndababona vyakwera inkumva ndiba kwicogeje navuga nti bon je finalement sindisi uriko nshaka kuramba ko nuvuye ngo nofuma ngenda mugani we bikimeze neza kuko nta bintu byo kurindira ngo bimere ukundi muravyumva ariko rero nkumva ndafise ikibazo nkibaza nti none nyokuru kwa ndakonta amahigwe yarahiriwe ico gihe n'amagogwa go uno munsi je ndafise ikibazo ndiko ndibaza mbega nyokuru kijya gihe bataha bamuzaniye abakazana kijya gihe bagira bijya byose uko ariko arabivuga niko yabona ko ahiriwe muri ico gihe uko ariko arabivuga niko yari abiryohererewe uko ariko arabivuga niko yari karavyinjoyinga ico gihe canke muri ico gihe yariko ababazwa n'ingene imvura idatasuye mu gihe cayo kandi yateza gusoroma bene data abarundi barayamaze ngo uwambaye ikirezi ngo ntamenya ko cera uwo mugani urankebura ariko nkana wanka nimba ari sengesho namye senga kuva kera vye n'Imana ndakwinginze ntihagire ikirezi nambara cera ngo ndeke kumenya ko cera ndakwinginze ngo ukanuza amaso yanje ibirezi vyera vyose nambaye menye ko vyera ndabiryohererwe ndavyishimire ndavyinjoyinge apana ku munsi nzoba ntagifise ari uwo munsi nzohora avuga ngo naho nafise ikirezi cera iyo uhuye n'umuntu yahuye n'izi ntambara zo mu karere kacu ugasanga bamwiciye abantu bose nta muryango afise sinzi ko murabona uwitwa Corneille indirimbo ziwe niye karahakonta avuga ama histoire yiwe ukuntu bamwiciye ukuntu atagi abantu nkabo ndakunda kubihweza nkaraba ingene avuga kera gifise famille akabivuga yishima nari mfise papa nari mfise mama nari mfise aho tuvukana nanje nari umuntu azogenda iwabo n'uwo tuvukana nanje uwo tuvukana bari kumbwira ngo yavyaye nanje bari kumbwira ngo uwo muvukana yagize mariage akaba yije ndiko ndatigita nanje nari mfise famille kandi nibaza ngo nibisanzwe ariko ngo umunsi babatwara bose nkasigara ata muntu numwe mfise akavuga ati gushika uno munsi cikintu namanimvira ngo wosubiza umuryango wanje gusa ibisigaye byose agashaka gatwara mugakampa abo tuvukana uno kuri no bampiriwe ariko arabivuga ukamuraba ukavuga ati none gamana jiba ariko aravuga kumengo ndabifise bo abavyeyi nabo bafise ariko ndafise abantu benshi cyane gose murumva ukibaza none kwiba ariko aravuga umengo ndabifise none uku kuntu ariko arabivuga ngo yarahiriwe cyangwa ukuntu ariko arabivuga ngo yobironka yobahiriwe niko jewe numva ko mpiriwe uno munsi ko ndabifise ejo nako ndaba umuntu yagize accident y'imodoka agize accident y'imodoka aca baparalize umubiri wose hasigara umutwe wonyene niwe wagumye uri normal ukomeye ahandi hose araparalize atanguye kuvuga kera ngo kera naritambukira kera nariyoza kera narijana muri toilette atamuntu arinze kunja hejuru kera narigaburira kera naragira ibintu byose yari umuhungu akavuga ngo ariko ubu uya ngo n'umukobwa ndamushimye ngo ndamuraba byose bigaherera mu vyimviro naho yonkunda kanyegera sishobora kumusoma atari wa desize kunyegera ngo asome siko akavuga ingene kera yari afise amaguru akavuga ati ico nsubiza amaguru n'amaboko ico nsubiza rero ariko arabivuga ukiyumvira akavuga ati none ga Yesu jiwe amaguru n'amaboko ko ndayafise none uku kuntu ariko arabivuga niko ndavyishimiye niko ndabiryohererewe aga bene data nivyo nshaka kubabwira igihe twajya kucamwa amaso yacu yakanuye ku bibi
rero ko yakanuye ku bibi tubona ibibi gusa. Nivyo nababwira ashobora kubura ikibondo ukavuga ati kagumana kubera iki je ntoronka ikibondo. Reka nabwiye nta ngorane nimwe utagira ndende kandi mu Kirundi baca umugani ngo ngwindangwa imenywa n'uwayirayeko. N'est-ce pas? Canke ngo imyenge y'inzu ngo imenywa na nyeneyo. Aho umukobwa arashobora kugenda mu kiyo agatangura kiraba akavuga ati ariko gamana ibi bihere vraiment. None mu bantu bose none wararavye usanga nije woshira ko ibi raba abandi ngene bamezema raba ingene ujya berekwa ega mana wari gupfuma wishira no mu mugongo basi erega isura niyo umuntu ashikira ko mana erega banjuje bakimbona bakananana ukabimedita ko ukabigira birebire ukumva ko ugowe kandi ugowe n'est-ce pas? Reka nabari vyama bintwenze ingene abantu bose nitwe tubona umengo barahiriwe ariko bobo nta na rimwe babona umengo barahiriwe. Ariko nico kintu ushaka kubabwira ngo n'amaso mabi n'amaso y'umubiri n'amaso twakuye mu caha atwereka. Reka nabari kintu ega bene data ndakugirira itangazo. Hariho ibintu urimwo uno munsi, hariho ibintu uri kuraviva uno munsi, hariho ibintu ufise uno munsi. Mu myaka izokurikira iri imbere uzobira konta nkuko wari ufise ibintu vya hatari. Uzobivuga nk'umuntu yarahiriwe, uzobivuga nk'umuntu yari yarahezagiwe. Siko? Ariko ndashaka kubwira ngo uyu munsi ntavyo uri kurabona. Reka nabwira ndafise umugenzi wanje abo muzi bagume bahoze. Siko? Ndafise umugenzi wanje twako turaganira w'umukobwa ambwira ingene afise ikibazo cuko yahabwa ati deni je uratiko ntahora nkijijwe ubu narakijijwe. Rero kera ntarakizwa nese abantu dukundana ubu ntabo mfise. Rero imyaka iranjanye je rero sishobora kwemera gusaza kandi kera nari mfise abantu dukundana ngo kubera ibi byose ngo ndindiriye umukizwa kubera yuko mwatubwiye. Ati rero ubu jewe ndafise umuntu bandangiye bankonexe ko adakijijwe. Rero ndagiye kugira mariage nawe sindindira l'année prochaine menopause ndayibona gutya. Ati rero ndagiye nafashe nikonje ku kazi kubera yuko mfise ugo rugendo rwo kujogira kumuraba tubonane tumenyane dupange mariage. Rero mwamaze kubona hari umuntu akubwira ibintu yumva n'ama conviction menshi ukavuga uti aha wihenda uvuge. Siko? Naye ndamuraba ndavuga nti okay. Chanda turuna page vite fait. Ni à part ça we na Yesu ni gute? Relation yawe na Yesu mumeze gute kugira numve ko acometse. Nguro shanga ivya Yesu je ngo birangora muri iki gihe ngo sindonka n'umwanya wo gusenga ngo singira n'umwanya ngumva mba ndiko ndiruka ngo amangasanga ngo vraiment ngo narahevye gusenga ngo nkasana nagize ikisawa. None kwijambo ry'Imana tubwira ko ivyiza vyose bikomoka muri we. Ko ivyo tuvoma vyose wewe ntufise umwanya wo gucomeka ngo uvome. Hamugaca widoga ngo ntacu haronkera ugacuvuga ngo ugiye kuronkera ivyo mwisi. None isi ni iguha vyiza kurusha. Isi ni izo guhezagira. Ndambwira nti jewe mbona umengo uri kuri ihenda nti kandi niyo menopause uri kuravuga nabo bana. Nturi suri kucubaronka nukugize mariage no mupagani. Bon, ndambwira nti ndagusengera. Munyuma yaza kumwanga ivyo wambwiye vyarafashe ngo n'amasengesho ngo nayakonje ngo narayihagaritse ngo sinagiye kuraba wa muntu ngo ngira senga Imana. Sawa. Aca arasenga Imana. Haheze igihe gito aba yaronse umufiance akijijwe. Kandi wakijijwe bari bageze ukundana barahebana ariko barasubirana siko akijijwe. Turashuhaje ndavuga nayo Mana ugira neza kuko rana uheje kubwira umuntu gutyo utashusha ubwira Imana ngumvira ndakubwira ikintu kenga Mana ndakwinginze umbabarira umuhumugabo kuko urabona ibi bintu niwe watumye mvuga ry'amajambo ndagusavye ntazokwama yibaza ngo nije natumye atagira mariage ndagusavye vraiment umuhu uwo muntu amuhaye turaryoherwa turashuha okay duheje gushuha harahera iminsi turavugana ambwira ngo deni ngo wa muntu rega ngo twahebanye yanyenervye byagenze gutya na gutya vyaheze none ntimwari kubigenza ngo yaha okay tuke turavuga menshi baca bamutora cancer aho nyine tuko tuvuga menshi bamutoye cancer ni kuvuga ngo bamutoye cancer yo mwibere c'est-à-dire ko bateza kumuca ibere okay mugabo kimwe gusa twibuka agiye twako turaganira kera yarigeze kunshingira intahe ambwira ngo nagize indoti iri bizarre ngo nambaye amabande ngaha aya ngo kandi ngo ndi kwa muganga ngo ariko ngo ncambona umuganga ambwiye ngo taha wakize ngo ntuzosura gukendera kuza ngaha ndavuga nti haleluya rero ya ntahe tutatahura ikivugo no musi turayakiriye ya ndoto hama araja kwa muganga vyagenze uko nyene baramuvura arakira
hama muri ico gihe ko aramuvura wa mutipe yagarutse mu nguvu nyinshi amubwira ati hewe unyemere ntunyemere jewe ndizeye yuko uza gukira la aravyizera aramusengera amuba hafi barakundana barasubirana arakira aragira mariage yakize complètement ya cancer siko aragira mariage n'uwo muntu ndashaka kubabwira ngo je nari inshushe kuri mariage kandi narabwiye n'Imana ndashaka kuba muri iyo mariage kandi navuga nti aho nza kuba nicaye bazokwibaza ko n'umusazi kubera yuko nshaka kwinstara ahantu urumva ibintu byose twaciyemo birakunze birapfuye hajemwe ingwara nagira pfega mana bigende gute bigenze gute ariko birakunze biratinze navuga n'Imana nza kuguma nicaye ahantu ngume ngira ngo ngira satani birabaye uratsinzwe siko narumva ko satani ndavuga nti iyo bikomeye urazi kuduteza ingorane ivyaba ugaca wigira distract nkuko umego ntibigeze duteza ingorane ndaza kugutamba ku muvyimba ndashaka kuvuga ngo nari inshushe muri mariage yiwe siko nari mu munezero nari mwishimwe ariko ndashaka kubabwira uwo muntu yarashavuye kuri mariage yiwe yarashavuye wange n'umuntu w'umutraiteur ateka yankoshonye yateza gushikana ibintu usanga hafi none heraba Chikavuga wisha. None nubona ko Imana yakoze bya bindi turaryohewe nawe tugatugeye problem y'umuntu atazanye ibitumbura nareke. Muravyumva? Tugira ingorane y'umuntu ata. Anga ndabwikira nga bene data. Jewe abakristu bamye sinzi ko novyita ngo bamye bampenda canke kuri ico kintu bamye bandonka. Nikuvuga ngo twicaye akambira yagowe narayajamwo nanje ngaca ndayagorwa kumurusha. Nkasandi ko nabwiye Imana ntayogamana none ibintu ariko arakubwira si ibintu vyumvikana si ibintu bifise sens aho nubona besoin yiwe ntuyitahura gamana none gamana urashobora kureka umuntu akamererwa gutya kandi none gamana urihe uri gukora iki none gamana anga nababwira ikintu kimwe namye mbona bikunda nkagira umushuho uko ngene vyakunze ariko ngeze imbere y'aba bantu vyakundiye ngasanga bamaze gushishwa n'ibindi bintu ntazi ivyo ari byo. Rero nkagera ikibazo nkavuga nti ariko rogamana finalement ikibazo n'ibintu turimwo ikibazo n'ibintu bidushikira canke ikibazo n'ukuntu tumeze twebwe amaso yacu yuguruye ku ngorane ariko atazi kubona ivyiza vy'Imana. Iyo tubagirije tukabaculpabiliza tukababwira ngo mushime murapfa gushima n'est-ce pas? Ariko naho mupfa gushima muvuga uti bon ibintu byose mushaka n'ibintu mwifuza byose mubironse mu mwanya muto muheje gutourna la page siko mukabona kataco biri katari vya hatari ariko mugaca mukomeza kwinstara mu magogwa mwamye mugowe ariko rero nivyo bintu nabindagaga bene data nuko ivyo bintu byose muronka nta na kimwe gishobora gukiza uyu mushaha ariko ico dukeneye niki si ibintu materiel turonka ariko ico dukeneye kwiconnecta ku Mana kugira ngo iyi Mana yacu yugurura amaso yacu hama yuguruye amaso yacu itwereke ubunini n'ubwiza bw'ibiri ku ruhande rwacu bw'ivyo twahawe kw'ivyo twahezagiwe kandi muri ico gihe hameze gutyo mu bwenge bwacu tugira kuryoherwa tugira amahoro turishima uzosanga ari wa mukizi wakubwira ati umva nakubwire muri indobo yiwe akubwira ngo jewe ndafise ivyo nshaka ndafise ivyo nasengeye hari ibitarakunda hari abanje nabuze ariko ndashaka kuvuga ngo merewe neza ndamahoro ndumunezero Imana yanyujuje amahoro Imana yankijije ibikomere byose kuko gabene data ngenda ngo ubwo bubabari mufise nubwo ibikomere mufise subgaye ma situation na ma circonstance. Rero ugiye kurabikiremwa muntu ukungene mumeze mwese ngaha canke kenshi murazi ngene tumeze woharura amasaha yawe yo ku munsi uzosanga kumbura amasaha 18 uyamara mu kurondera ibintu materiel kubera yuko wibaza ko ivyo bintu bizoguha kumererwa neza ariko ndashaka kubwira ngo nturu wa mbere hari ababitangiye imbere ba Salomo bose barahawe ivyo bashaka vyose ariko ntibigeze bamererwa ukuri kuribaza ariko ndashaka kukubwira ngo wicometse ku Mana usubiye kuvoma ku Mana usubiye kuri iyi soko reka nabwiye ikintu kimwe
imana yaremye umuntu ivuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase nkatwe amere nkatwe, kandi ihejeje kumurema irashira ico gikorwa cayo hagira kirabira cexamina, iraba fier, iravuga ngo uyu muntu namuremye kwa kundi neza nabishaka. Ariko satani yabwiye umuntu ngo woja kucamwa wocumera nk'Imana, ariko amupropoza ibintu Imana yamaze kumugira. Rero gabene dati kintu nshaka kubabwira niki, turakwiriye gucomekwa ku Mana kugira ngo itwugurura amaso, twihweze uburyo twahezagiwe, tuburyoherererwe, tubwishimire, tubutambiremwo, tubutaziremwo Imana yacu, tuba abantu bahizagiwe, bari happy, bari heureux, bamerewe neza. N'est-ce pas? Ariko ndakubwiye ngo aho wirigwa wiruka kubironderera nta na kimwe uzohakura, ahantu honyene ushobora kuronka ayo mahoro n'uwo munezero n'ayo maso abona ingene wahezagiwe n'igihe uri connecté ku Mana yawe, nta handi. N'est-ce pas? Paulo ariko arica abakristo hama agenda kubahaza abo ahura na Yesu, n'est-ce pas? Kaza Fiston adusomera aho hantu Paulo ariko aravuga ico Yesu yamuhamagariye gukora, n'est-ce pas? Acte 26 17 na 18, verset 17 na verset 18. Ndagukize abo muri ubu bwoko ubona abanyamahanga. Hera hejuru gato. Naje ndabaza nti urindega mwami. Umwami aranyishura ati ndi Yesu uwo uri kurahiga. Uhereye kuri 15. Ariko va hasi hagarara n'ibirenge vyawe kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanje n'icyabona cyo gushingira inahe ivyo mbonanye n'ivyo nzokwiyerekaramwo. Ndagukize abo muri ubu bwoko bo n'abanyamahanga nibo ngutumyeko kubahumura amaso kugira ngo genda buhora aho asiko. Paulo Yesu ariko aramubwira abo amutumyeko, rero ngaho ariko araprecisa ica amutumye kuri abo bantu. Ngo kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza baje mu muco. Amina. Bave no mu bubasha bwa Satani baje ku Mana. Bateko baharigwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amina. Nukuvuga ngo bagirene subira haya inyuma bava ngo kubahumura amaso. Okay, kubahura donc nuvuga ngo Paulo atoranijwe n'Imana iriki mubwira ico umutoranije, imutumye ku banyamahanga siko no ku bwoko bw'Abisirayeli, amutumye kugira ngo agende kugira babwire ubutumwa bwiza, n'est-ce pas? Ariko uko kuvuga ubwo butumwa bwiza mwumvice ijambo ry'Imana rivuga ngo ni kugira ngo muhumuke, abahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwiza, kugira ngo muve mu mwiza baje mu muco, muje mu muco. Bave no mu bubasha bwa Satani baje ku Mana. Okay, geza ngaho muravyumva ico kintu. Paulo atumwe igihe Yesu yahejeje gukora igikorwa ciwe ku musaraba, atumye ku bwoko, atumwe kuri mwebwe ku bantu b'Imana, ariko atumwe kuja kubabwira ubutumwa kugira ngo hakoreke igikorwa kinyuranye n'icakoretse igihe ikiremwa muntu cajya cacamwe, siko? Avuze ngo amutumye kugira ngo bave mu mwiza baje mu muco, siko? Bave musi y'ububasha bwa Satani baje musi y'ububasha bw'Imana. Kubera yuko igihe bari musi y'ububasha bw'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana, babona ivyiza bakora ivyiza, Satani yabapropojeje kuvayo kugira baze musi yiwe. Nukuvuga ngo kwemera kuva hajya baje kwicomeka kuri Satani. Kandi rero kwicomeka kuri Satani niho ibibazo vyose vyatanguriye, batangura kubona ingorane n'amasantima mabi n'amaemosyo mabi n'ibindi vyose. Rero Paulo atumwe kugira ngo ubu bwoko, reka twumvikane, Yesu atarapfa, Elisa justement, abantu ko bari bamaze kuja muri ya position mbi, umuntu nka Elisa yari mu mpwemu, we byaramusubiza muri position ahasura kwiconnecta ku Mana. Nico gituma mu gihe abantu bose bari babona amafarasa aje kubagwanya, we yari kabona abamarayika bari ku ruhande rwiwe.
ni ukuvuga ngo avec abo bamarayika yogira projet agakomeza ubuzima agakreye ibintu abandi batariko barakreya agakora ibintu vyahatari kubera iki kuko we ariko abona abari ku ruhande rwiwe n'amakapasite yabo n'ivyo vyomushoboza mu gihe abandi bariko babona bagira babice bose bafumbirewe bameze gutya bagowe bagira bapfe ariko we ariko abona ubushobozi buri ku ruhande rwiwe ni ukuvuga ngo uri kabona bagira bamwice arinyegeza akagira ubwoba canke agahunga ariko uri kabona ubushobozi buri ku ruhande rwiwe agira amaproje agapanga akavuga ngo reka nkora iki nogishobora kuko ndafise inkomezi nyinshi ziri ku ruhande rwanje. Amina amina. Rero Paulo ngaha Yesu yaramubariye ngo ndagutumye kuri abo bantu kugira ngo ubakure bave mu mwiza bagende munsi y'ubushobozi bwa Yamana bave munsi y'ubushobozi bwa Satani siko hama ngo bahindukire baharigwe ibyaha byabo kandi baraganwe n'abera kuvyo Imana yateguye kubagerera byose. Amina amina. Aha soma igikurikira Abanyefeso igice ca mbere umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Aha nahe duhereye ku 15 nico gituma naje numvise ukwizera. uwo ni Paulo ariko arabwira abanyefeso. Aha naje numvise ukwizera umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose ntahengeshanya kubashimira Imana mbahoza mu kanwa uko nsenze. Aha abasengera ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo data wa twese w'ubwiza ibahe umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'ishamvu ifise mubera mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo hamwe yamuzura mu bapfuye ikamubyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Amen. Murumva wa Paulo yatuma ngo akure bajya abantu munsi y'umwiza abashire munsi y'umuco kugira ngo buguruka amaso babe munsi y'uburongozi bw'Imana ibarongore mu vyo yabageneye niwe abwiye abanyefeso ati ndabasengera kugira ngo munguruke amaso yanyu yihweze mumenye siko mumenye ivyo ngo ibikurikira ibijana ivyakompanya umuhambagaro Imana yikira bahamagarira n'ubushobozi butangaje buhebuje bukorera muri mwebwe abizera. Amina amina. Iri ni ryo sengesho rya Paulo kuri mwebwe uno munsi. Rero gabene dati kintu ushaka kubabwira uno munsi niki uno munsi numva ndakuzaniye itangazo ryo kuguhindurira. Ndakuzaniye itangazo ryo kuguhindurira. Ndakubwiye ngo ayo maso aguma kwereka ibibi gusa. Hari abavyeyi bakunda kwidoga ngo papa wanje cyangwa mama wanje ngo nta na rimwe akubwira iciza. Minsi yose akubwira ikosa wakoze ngo n'igihe nakoze neza nkaronka amanota meza mu ishuri nkabo wa kabiri ngo acambwira ngo wari kuba uwa mbere ariko ngo n'igihe mbaye uwa mbere naho nyene ngo ambwira ngo wari kuronka pourcentage nyinshi kurusha. Akavuga ngo nta na rimwe abona iciza. Mbe ndashaka kuvuga ngo ntabigira n'impaka uramubabarira. Amaso yiwe nivyo vyonye nabona. Uravyumva? Ariko gabene dati kintu ushaka kubabwira nikihe nukuvuga ngo Imana itwugurura amaso tugira amaso abona ivyiza. Ndashaka kukubwira ngo nimba ufise amaso gerageza wimvire kuri wewe wiexamine. Mbega ufise amaso ameze gute? Mbega wewe mu buzima bwawe ufise amaso abona ibiki? Mbega wewe utigirishije utishirishijemwo kuko twaguforosheje kubivuga gutyo cyane kubigenza gutyo ndiko ndakubaza ubona ibiki mu buzima bwawe? Ubona ivyiza bigukikuje? Ubona ivyiza? Sindiko ndakubwira ngo iforce oya, ndiko ndakubwira ngo nimba ufise amaso aguma kwereka ibibi ikubere sinye cyangwa ikubere alarme ikubwira ngo nimba ya maso yanje aguma nyereka ibibi jewe ntegeza kuba ntacometse ahantu heza. Nimba amaso yanje aguma nyereka probleme gusa hateza kuba hari ingorane mugani wayo. Rero uvuga uti Imana ifoko ngenda gucomeka kuri wewe siko kugira ngo amaso yanje yuguruke menye ivyo nahezagijwe vyose. Ndashaka kukuri kubwira itangazo no munsi hari abantu bicaye ngaha batagira uko bangana bazi yuko ubuzima bwabo bwagowe babonye amagogo bamerewe nabi kandi bafise nabo bavyegekako.
ibi byose byatumwe na papa wanje atigeze ashaka kumenya. Ibi byose byatumwe nande yatwivye amahera yo muhiri wacu. Ibi byose byatumwe n'abantu bagize ibi nibi. Ibi byose bipfuye ko navukiye mu gihugu gikenye. Ibi byose nuko ndi umunyafrika. Ibi byose murafise ibintu byinshi mutako impamvu mukibaza ngo birajustifya ngene mumerewe. Aho nganabwiye ikintu kimwe. Uko vyoba bimeze uko ariko kose, aho waciye, ayo wabonye, aho wavukiye, umuryango wawe uko umeze, abo bavyeyi bawe uko bameze, ivyo bari bagwaye n'ukuntu bameze uko ariko kose, ndashaka kuvuga ngo nta na kimwe kiri capable yo guhagarara imbere y'ubushobozi n'ubwiza bw'Imana yacu. Bisigura ngo nimba ari ivyo ugumubona nuko ariho hantu gumucometse. Ariko ndakwinginze ngo ucomore, ugende ucomeke ku Mana, utangura ubibaza uti mbega Mana, ivyawe bimeze gute? Wampaye ibiki? Wampezagije ibiki? Reka nabari ikintu kimwe. Je naho rasoma kera muri Bible, nkasoma verse ivuga ngo Imana ngo niyikubita kandi ngo niyihoza. Siko? Je nkavuga nti Imana namba ari wo kubita, nimba amagogwa yose nagowe mu buzima avuye kugukubita kwawe, ngira ndagushingira ntaye kuzi gukubita. Uri umugangi mu gukubita, vy'ukuri urababaza, kandi sinaza ko ari umuntu yo kubita nkuko wo kubita. Hama bakavuga ngo kandi ngo niwahoza, nkavuga nivyo guhoza nzobishingira ntaho umunsi uzoba wampojeje. Pour l'instant nzivyo gukubita. Hama tukasoma dama verse avuga ngo umugore ngo yagiye kwibaruka ngo agira umwabaro mwinshi ari kubise, ariko ngo amaze kwibaruka ngo umunezero w'umwana umutera kwibagira ya mibabaro yose. Navuga sawa haleluya. Wewe urafise ibintu wozokora mu buzima bizotuma je nibagira imibabaro yose nababaye. Wewe urafise ibintu na bimwe uzopfa warakoze, ndabwo Mana kumbure hari abantu boroshe kunezereza. Kumbure hari abantu bashimishwa n'utuntu duto. Siko? Ariko je numvuye ngo ndagoye, j'exige beaucoup. Rero nkavuga Mana nzingura shoboye. Uzoshobora kunezereza jewe. Nabwo numve ndagusezeranira ikintu kibega Mana. Ndagusezerane ko ntazopfa ndagupendereye ngo ndagushingira naye ngo waranejereje kandi utaranezereza ubuzima bwanje. Ndavuga ibi by'abakizwa baba gentil avec Dieu. Hein? Bakavuga ngo tugume tuyivuga neza. Sinzovuga ivyo ntazi. Sinzovuga ngo waragiriye neza Dawidi, je m'en fous. Dawidi nawe nzi ni dupfa n'ikintu, je m'en fous complètement de lui. Nacambwiye. Devuga Deni Kagisi, Deni uyu. Urafise ibintu wogira vyo tuma je wemererwa neza. Urafise tellement ko je namambona umengo gupfa nama nibaza ko biri mieux kuko navuga nti sinzi yo tuja mugabo usanga ari heza kurushaho. Aga bene data ndiko ndababwira ngo nashize mwakigoro na kamwe nkigirishije siko mpora nicara nkaraba nkihweza umviriza sinibaza ngo yaragize ibintu vyiza vyatumye ngira ahubwo mpora nicara nkihweza nkavuga nti mbega Mana none izo ngorane navuga zari zahi none nari ngowe iki none navuga ko nabaye iki nkarondera nkashakisha nkabura ayo magogwa navuga nagowa yariyo nkavuga none Mana kumbe vya bintu urabishobora kugirira neza umuntu akibagira nico yababaye icarico kuko gabene data ngira nababwire ngo ibi ni ngombwa ni obligatoire murabikeneye ifo ko bigushikira mu buzima bwawe bitagushikiye uzokwa muhagaze ngavuga ngo uruwera nguru wahatari ugira neza ucuvuti nimba ubigirira abandi ku mutima niko baravuga indani mukanuri kuvuga uko ariko ndashaka kubwira ngo ntiwaje ngaha gucika umuporoti ntiwaje ngaha kwifatanya n'iri shengero ryose ntiwaje ngaha ngo uvuge nk'ivyo abandi bavuga ntiwaje ngaha ngo uririmbe nk'ivyo abandi baririmba utazi ivyo ari vyo ariko ndakubwiye ngo waje kugira ngo uhure na Yesu hama Yesu akubere Yesu vyakweri kweri mu buzima bwawe hama nawe uvuga ivyo uzi wabonye wikoreyeko kuko ubuti yarambereye iki kintu mu buzima bwacu. Ega bene data Yesu ntakunda umuntu yigirisha. Mu ndero yacu y'ikirundi batubwiye ngo si mu y'ikirundi gusangira n'indero zose batubwiye ngo iyo umuntu aguhaye ikintu utegeza kuvuga merci siko rero no kuvuga ngo kera ba mama wacu batugaburiye imboga turabana bato kandi zituzanka twumva twovomisa ngo ucuvuga merci mvuge merci shaka kuvomisa ariko rero twaza muri Yesu bakakubwira ngo wesha wodashimurinde turadukubitira menace ngaha ngo wesha izo mpwe muri kurahema waziguza hari umuntu ngaha bigeze guhumuriza bimuhe bigoye avuga ati humura Imana irakubona ngo ntuzopfa
ngo siyo probleme nyene ngo iyo mfuma mfa ngwega niyo probleme ngo turakubitika ngo tukaguma ngango ntitunapfe basi ngo tubikwepe. Bene data mu ncamake nshaka kubabwira ngo ivy'Imana bigiye kuba ivya kweri, n'est-ce pas? Iki caha catumye twideconnecta tugendera mu bintu biboneka gusa, ariko ndashaka kuvuga ngo turahamagariwe kugendera muri bijya bintu bitaboneka bisa nk'ibigayitse, kuko bijya bintu byagenewe gukiza ubuzima bwawe, gukiza ibikomere vyawe. Yesu avuze ngo ngo naratoranijwe, siko nasizwe amavuta kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza boro, kugira ngo nkiza abagwaye, mbwire ababoshe ko babohowe. Ndakubwiye ngo Yesu ntiyaje kubisha ubuzima bwawe, Yesu yazanywe no guhezagira ubuzima bwawe no kuburyosha no kubugira neza. Yesu yaje kugukiza. Amina. Noca mu bibazo, mpora nca mu bibazo, ariko nshaka kubabwira, reka mpereze kuri iyi ntahe twasangiye muri cellule de prière yacu mu ndwi iheze. Je kera nkikizwa, nakizwe je ntarakizwa nari umuntu yitonda cane gose, siko mugabo birabintweza nkijijwe nca mbumugumutsi mubi. Rero narumva yuko bambwiye Yesu bamumpresence, mbona umenga ari interessant, ndiko mbaza ikibazo ni vyakwera arabaho canke bariko barampenda. Rero ndiko ndiyegerera kugira mbone ko vyakweri kweri urabaho canke ntubaho. Ubwiwe akagenda nyereka kwabaho, hama ntangura kumwegera buhoro buhoro, ntangura kumwiyatasha ko buhoro buhoro bivanye n'ivyo yankoreye n'ivyo atankoreye, siko bitagenze neza ntivyagenda neza. Rero nashaka kuvuga ngo namye ndi umuntu, baranumva pastor abivuga, pastor yakunda kwigisha akavuga ngo uzamva ngo umuntu agumutse, ngo Imana ngo yagize ibi ngo c'est fini, ngo canke ngo sisubira, ahiga ivuga akavuga ni haho usanga namukomerekeje ko je vyari byinshi, kuko je vyama bimeze gutyo, ntibama no gushinga intahi imbere ko baguma bavuga ati hateza ko harimo problem. Je rero nashaka kubabwira ngo mu buryo nabana n'Imana, ubwa mbere ko ari gupima kwibaho, mpimye kwibaho tugendane buhoro buhoro ndabe si ça peut passer ou pas, siko ko vyocamo canke bidacamo, biracamwo hamangira iki ukuntu ndayibaza, siko kwa rukundo batubwira ubwa mbere gwari attraction eros, nayikunda kubera ukuntu ndayibaza. Antuka we nta gafe yonshikira ubona wewe nta cago comba ko kera ntarakumenya nakumenye wewe, siko hama buhoro buhoro ndayegera turamenyana, hama nja muri fileo, yego nibo turakundana, ariko bivanye n'ivyo kurankorera utankoreye narananka n'umuntu avuga ngo umunsi Imana yakubwira ngo ntacizosura gukorera ngo banakuyikunda, naca niyenderva ndi muri eglise, naca niyenderva ngaca ntangura kugira isengesho nyene mbwira Imana ntabwo manager urantwenza no gukundira iki atacu nkorera, no gukunda nshaka iki daboro ntuboneka nturi ngahaye hejuru yo kutaba ngaho ucugiye atacu nkorera, ndagukunda kubera iki, mwumve ngo no seulement sino gukunda mezo sindanabikumenyesheje, muravyumva. Rero ndashaka kubabwira ngo buhoro buhoro bigenda birakura, siko rero ndashaka kubabwira ngo kubera ubwo bugumutsi, petit frère wanje arabura umugore kandi amubura giturumbuka atakuvyitega na gato, kandi amubura mu buryo twari mu bihe biryoshe muri famille, aheruka kuvyara, twatoye uwo tuvukana, twateguye umunsi mukuru, twateguye kuzunguruka, turi mu bintu biryoshe gusa, hama hacaza urwo rupfu giturumbuka. Ndibuka mama pasteur yeka arambarira ngo turiko turaja muri morgue, ngo yasanze ngo ari kasengera jewe kurusha uko asengera petit frère yabuze umugore, ngo narakwiyumviriye ngo navuga ngo ubuhoho ngo uyu ngo sinzi ngene tumujera. Ariko rero je ndiba ko twagiye muri ico gihe ndamuraba, niriwe umunsi wose nshima Imana ku masengesho nasengeye umuryango wanje yose ko yakunze. Ncamvyugwa 2h du matin kugira bambwire ko petit frère ahejeje. Rero abantu baratandukanye, jewe je suis mu bisanzwe très attaché kuri famille kandi protecteur. Rero numva umenga ico kintu cofuma kiba kuri jewe mbwa pana kuri petit frère wanje. Rero ndiba kwico gihe naragiye ko numva umenga ifo ko verifya nkabasuri ko ari ivyo. Ndiba kwico gihe nagenda muraba, nkimubona ikintu ca mbere Satani novuga yambwiye mu matwi ngo wiri ushima Imana ngo yarishuye amasengesho yanyu yose ngo wasengeye umuryango, ngo none raba
ndavuga nti nta na kimwe nabesha yose yarayishuye ni kandi ntiturashika mu ijuru rero sinarinzi ngo abo yaduhaye ntibapfa barapfa ni gusa sinari niteze ko biza kunyaruka nazi ko bizoba bitevye ni mugabo kwishura yarishuye ndibuka rero ndiko ndasunika igitanda hajya mutwara umuntu muri morgue numva ko ndiko ndacisunikira ndibuka ko hanjemo ikintu muri jewe umengo aho uracakunda Yesu ndibuka yuko natangaye nk'umuntu atabona iyo ibi no gukunda Yesu aho bihuriye ndavuga ni Yesu ndavuga Yesu nkumva umengo ega gukunda Yesu je nasanze murazi ko Yesu nasanze ubu naho noshaka kera naho nanka kuririmba ijya ndirimbo turatubivugana muri série de prière ngo niyo nzoba ndiko ndafa nzokubarira nti oya ijye bije ntavyo nahora ndirimba kuko naba ngo niyo nzoba ndiko ndafa nzokubarira nubwo reka turaziranye ndiyizi apana gupfa namara nayabuze sindakubwira ko ndagukunda hari akantu ndiko ndapfa rero je naca ndayihindura nkaca ndirimba ngo niyo nzoba ndiko ndapfa uzombwira ngo ntawe wari wigeze kunkunda nk'ubu kuko nuvuye ngo wewe ndisuri kunkunda vraiment siko kuko ndamaze kubashingira intahe ngaha n'est-ce pas je Yesu muri ico gihe c'ingwano tukimenyana naco ntakoze naramwirukana nkabani mwizira Yesu ndakwirukanye mvamwo niva mu buzima bwanje turahejeje ntavyo nzosubira ndahevye ni kandi ntundungikira umuntu ampijambo ni kandi ntusubire kumvugisha nkaja mu gitanda nkaryama nkazarumva ijwi ry'Imana iramvugishije rimwe ryamvugishije sinobabwira akantu kari kabaye nari intunzi imbeba z'ikizungu ababwaho niho nari nkikizwa nari intunzi imbeba z'ikizungu hama imbeba yanje inyabu irayirya oya mbere yarayitwaye d'abord irayitwara turaburahirije nca ndayisengera ndizera kwiza kugaruka hama itaragaruka ya nyabu iragaruka icifata kandi ako kokoro yarakanize gapfira indani avuga nti Imana narinzi ko ngarukanira ya mbere none ni ya kabiri ndavuga turahejeje c'est fini yari umunsi tuje muri louange ni na louange ntayo nzosubiramwo ca ndakura impuzu ca ndagenda ndaryama vyose ndabivamwo hama ndabivuyemwo nca numva njyamye hanjemo agakorasi kandi ni Yesu akanyibukije ngo ha twara turimba ngo nigiki co ntandukanya na Yesu mukiza wanje ngo mbega n'abavyeyi oya mbega n'amahera oya imbaye cyambwa ati noneho dutandukanijwe n'imbeba nje numva ndamaramaye ca ndavyuka niruka ndambara ibirato ca ndiruka ndagenda kuri eglise muri louange bati oh mwami Yesu mwamvuga ngo nta na kimwe none ca ndiruka nka muri louange mugara washitse muri louange uko ndiko ndatazira nkaca mbona image ya kakabeba kanje none ndavuga Yesu mviza abwire je naje gushika ngaha nawe ndakwinginze unkore ikorwa cukuru nkura mwijyambeba mu mutwe n'est-ce pas ndashaka kubabwira ngo je haragera igihe siko bo munca make sinshaka kwinjira mu ntibaraba ama histoire y'urugo rwanje na Yesu mugire urugo rwanyu mugire relation zanyu n'est-ce pas aga bene data ndashaka kubabwira ngo twe na Yesu ni histoire siko kandi Yesu ingosha ndagutaye ko akarorero na kare nagatanze ko rafa passe reka ndabwira isengesho mperuka gusenga ivyo nshaka kuvuga ngo ni mu ndwi iheze siko mu ndwi iheze nayiko ndabaza ikintu Yesu nkaguma nensista none ga Yesu kutambwira kutamenyishura kijya kintu habwo amaze ko natiko turasenga urasenga ha mukabivamwo ugasamara cyangwa ukagenda handi hantu nkasura nkagaruka kava nawe none ga Yesu civrima naho nakubarije iki kintu ndiko ndakubaza ngira iki rero ndibuka ntambwira Yesu yaga Yesu we nta na rimwe antukangira ni gake cyane gose maze kukubaza ikintu kiwazi claire gutya ngo nze numva unyishuye ndabaza nkabaza ngo ntunyishura mugara ngenda bashingiye nta ikintu shabaye merci siko murazi ikintu shabaye nuko nahindukiye inyuma ndihweza ncasanga nivyo ni gake jewe maze kubaza ikintu Yesu ngo nze numva ijwi rinyishuye canke ni na gake bimaze kunshika ariko biramaze gushika nkabaza ikintu Yesu hama nkumva ndaronsa inyishu siko ndabaye inspiré ya ka réponse ariko nshaka ngo ivyo ni ibintu bimaze gushikira gakeya par contre ndapasa umwanya na Yesu ndamubaza ivyo nshaka kumubaza vyose ndamubwira ivyo nshaka kumubwira vyose hama nkakomeza urugendo ico nzi nama mpindukira inyuma nkaraba nkasanga 90% y'ivyo namubajije vyose yarabinyishuye ariko mbajije ngo yabinyishuye ryari ntavyo nzi vyagizike ariko nuko avuga ngo azovyandika mu mitima yanyu amina
rero gabene data igituma niko mvuga iki kintu ni kubera iki niko ashaka kubabwira ngo nimwiyatashe na Yesu. Abantu baragenda mu cumba bakagira imyanya yabo na Yesu baca bati je mbona umengo je ntibikunda ngo nagenda avuga ngo ntanyishura ntaco wavuze siko nawe kuvuga azokwimenya ngena kuvugisha n'est-ce pas siko namusutse ko amagogo yanje yose namusutse ko amarira yanje yose namubwiye ingene navyibaza namubwiye ivyo mpinga namubwiye ivyo ntemera siko no bibwira abakizwa boca bantera amabuye ariko Yesu ndabimubarira ngo Yesu ntavyo nemera ibi j'y crois pas je nibaza ko ibi atari ivyo ariko Yesu agaca agenda arampishurira uko wewe yabiteguye nkiro turuva sigaye nzi vya bindi ntahoranze n'est-ce pas kandi yari karampishurira nukuvuga ngo abanyuguruye amaso ubwenge bwanje bukamenya kandi ubwenge bwanje bumenye hazamwe amasantima meza mu mutima wanje amen ngingo nuko atari ngaba harabambwira ngo ndexagera mu kuryoherwa canke mu gushuhira ibintu hawe ushaka kubabwira ngo ndashushe nikomeze siko je numvise ko petit frère yokubaka kugenda na madamu bakaja kuvyara batambariye kwisaha y'ugupusa ishitse ndetse petit frère bise n'abagenzi baba mu bindi bihugu ariko bazi ngo hageze kuja kwibaruka duteza gutelefona deni tumubwire ariko tugiye turiko turapusa kandi mbashushe bariko ndasenga bamwe mtanshushe ndyohewe nshima Imana siko nasanze sigaye ndyoherwa n'uburofa nasanze sigaye nkunda utuntu twose nasanze bijijambo ry'Imana kuvuga ngo mbera nk'umwana muto ntavyo woshobora kwigira wewe ariko ni wayegera izokugura amaso y'ubwenge bwawe ubona ivyiza ushuhe nk'abana uryoherwe nk'abana nibibuze uraza kubona umwana muto ashobora miki kintu ukanka karira ima gasanga yavyibagiye yego papa ngo erengene akantu kaboshe ngaha ngo ivyo nivyo Yesu akora mu buzima bwacu amina ndafise ibintu byinshi nifuza Yesu atarama ariko ndashaka kugira ngo nta na kimwe muri byo kincereje nta na kimwe kintesha umwanya ndi umuntu ashushe ndi umuntu aryohewe ndi umuntu amerewe neza ndi umuntu ntatinya gupfa ndi umuntu abonga ni Imana nduka je naho bondasa kera bikinshikira muri azisengesho nagize nabwiye Yesu nti Yesu naho udapfa ndiko nabanga ngo vyoshika ugapfa tukaja kuguhamba nta tukaje rijya shugwe batwara no kwandikira nti igira amahoro ivyo wankoreye birampimbaye ndi happy hamwe ndabikirwe urazi ko umunezero ukizingwara nyinshi murazi ko imibabaro n'intimba mutekera indani muri mwebwe biriko vyica mwebwe nyene murazi ko ibikomere vyanyu biriko irabadeturiza kandi vyiteze kudeturiza n'uruvyaro rwanyu murazi ko mudakize mufite ibintu muzokora nabi mugakomeretsa abandi ko namwe mugikomeretse none twemere twiyestare muri ivyo vyondo tubigumemwo twidoga turira canke dutumbere umuganga wacu Yesu tumwegere twikonekte twamane nawe aduhindure tutazi ingene yabigize tuvuge ngo kera nahora nidoga ariko sigenda umuntu ashima amina amina ducomekwe kwa Yesu adukiriza imishaha yacu nuko ijambo ry'Imana ritubwira hama dutere imbere muri vyose dutunganirwe nkuko l'état de notre âme prospère amina ngo tugire n'amagara meza nkuko umushaha wacu utera imbere niba ndashaka gutera imbere niba ndashaka kumererwa neza niba ndashaka gukira niba ndashaka kubohoka siko niba ndashaka guprofita agakiza kose tugibirimo vyose tureke kujya 10% gusa n'est-ce pas kadusenga Imana ibanga nta rindi reka gucomekwa ku isi ariko comekwa ku Mana itaboneka amina urafise raison uvuze ko ejo bazogufunga bazogusohora mu nzu ko bikomeye ariko ndashaka ngo naho ivyo ubona ari realite ndavuze nti hariho realite y'impwemo itaboneka irusha inkomezi iyo realite uri kurabona iconnecte kuri ijya y'impwemo kugira ngo umeregwe kujya hameze mu mpwemo hama ubizane muri iyi realite iboneka amina reka duhaguruke dusenge Mana ndagushima kuko ngene umeze Mana ndagushima ko uri mwiza
ndagushima ko uri uwabya, ndagushima ko uryoshe Mana, ndagushima ko udasobanutse mu bwenge bwacu, ariko icuri cose ga Mana yanje ni ciza kuri twebwe Mana. Mana, ivy'isi hari igihe bigorana, hari igihe binanirana, ivy'isi hari igihe dutevye amaso kuri vyo vyatugendeye nabi, vyatugendeye kutariko, ariko Mana ndagushima ko à chaque fois twiconnecte kuri wewe, à chaque fois twireconnecte kuri wewe Mana, à chaque fois dusobanukiwe ko twatevye ku vyo tudakuriye gutebako, tukagarura amaso kuri wewe. Ndagushima ukuntu unezereza imitima yacu Mana, ndagushima ukuntu uhimbara imitima yacu Mana, ndagushima ukuntu duha kumera nk'abana bato Mana, ndagushima ukuntu duha kuryoherwa Mana, ndagushima Mana ukuntu duha umunezero, amahoro n'ibindi byose biva kuri wewe Mana, kandi mu biboneka mu isi kumbure atacagenze neza, ariko tugatamba dutambishwa n'umunezero utakuzi atarigera ajyako n'igihe ivyiwe byose byagenda neza Mana. Mana, uri umuco wacu, uri ubwenge bwacu, uri ukuri twemera, uri Imana yacu, uri uwo twizigiye, uri uwo twishimira, uri uwo twubakiyeko, uri uwo twahise kuja indani muri we Mana, uri uwo twajeje ubuzima bwacu Mana. Mana, ndasengeye ishengero ryawe Mana muri kano gatondo, ndavuze ngo dushoboze Mana kuba spirituel kurusha uko turi abaporoti, abanyadini n'ibindi byose Mana. Ndasenze ngo Mana uduhe kuba abantu b'imigenderanire hamwe na wewe Mana, kuba abantu baganira na wewe kenshi, abantu bavugana na wewe kenshi Mana, abantu bayaga n'uburofa na wewe Mana. Mana, ndasengeye ishengero ryawe ngo bahe kubwira byose Yesu Mana, bahe kwisunga wewe, bahe kugushira ko byose, kugusuka ko byose, bahe kudatinya kuza imbere yawe uko baba bameze uko ariko kose Mana, kuko ijambo ryawe ratubwira ngo naho ibyaha byacu byo tukura tukutuku, wewe uratweza tukera nka sheregi Mana. Mana, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye ishengero ryawe, ndasenze ngo no mu isi tumenyekane nk'abantu bakundana na Yesu kurusha uko tuzwi nk'abaporoti n'ibindi byose Mana. Mana, ndakweretse abantu batandukanye bari ngaha, baciye mu bintu byinshi bitandukanye, baciye mu bikomere n'ibindi byose bitandukanye Mana. Ndakuzi, ndazi ibikorwa by'intoke zawe, ndazi ibyo ukora, ndazi abo wakijije, ndazi abo bawohoye, ndazi abo watabaye Mana. Ndasengeye umuntu wese ari ngaha yo bari muri ibyo bihe, ndasengeye umuntu wese ari ngaha yo baraciye mu bintu nk'ibyo Mana. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu agira imigenderanire imukiza byose Mana. Mana, agira imigenderanire na wewe imubohora byose Mana. Mana, turanse kwapfa goyigoyi nk'abandi bose, turanse kwava ngaha mu isi tutamenya ubwiza bwiwe, turanse kwava ngaha mu isi tutabonye ibyo washize muri we byose Mana. Ariko ndasenze ngo presence yawe Mana isotore ibyo washize muri twebwe byose, isotore ingabire zacu, isotore inkomezi washize muri twebwe Mana. Itwereke ama opportunity, itwereke ibintu byose byiza Mana waduhezagije Mana. Duhe gukanura, duhe kubona ibyiza byawe, duhe kubiryohererwa Mana, duhe kubibaho ijana ku ijana Mana, kugira ngo n'igihe cyo kuva mu isi Mana tuve ataco twicuza, ariko tuzove ngo twarabayeho ubuzima waduteguriye, twaraburiye kandi byose byagenze neza. Urakoze ko uri Imana nziza, urakoze kugira neza, urakoze kudahengeshanya kutwemvita Mana kubana nawe mu buryo bwiza, kandi urakoze ko ari udushoboza byose twatavye two kwishoboza Mana. Nuhabwe icubahiro muri byose mu izina rya Yesu tugusenze, amen.